wa mudamu rero yagiye kubaza nyina amubwiye ingene bimeze, amubwira ngo uwo musi umugabo azi ko aza kurya iwe, afata akora ibishoboka byose, arondera ibintu vyotuma umugabo anezerwa, arondera ikintu cotuma umugabo uwo musi abona ibintu bitandukanye n'ivyo atahora abona, atabona kumuhabara. Ica kabiri, ateka ivyo kurya biryoshe yiyaranje, apfume uwo musi agurana amahera inshuti n'abagenzi, mugabo ateka ivyo kurya vya mbere biryoshe. Ica gatatu, bageze muri vya biro vyo guhimbarizamwo Imana, ndavuga kububatse baranyumva neza, bageze muri mu biro vyo guhimbaza Imana, ndiko ndavuga muri ca cumba c'abubatse c'umugore n'umugabo, bageze muri ca gihe rero bagiye guhimbaza Imana, umugore agerageze arondera amakorasi aryoshe, aririmbira umugabo, amucurarangire kugira ngo wa mugabo abone ko hari itandukaniro, atandukanye na wa muhabara. Kubera iki? Yarabwiye ngo uyu musi abahabara bafise systeme zo gukora ibintu bitandukanye n'aba bagore b'amasezerano, kubera bo baragira mu rugo bakimenyera, yaba amasuku, ntibabe bakikora amasuku, ntibabe bakitaho abagabo, ntibabe nyene ibintu vyose bakabireka. Rero ndongeye kubaramutsa kuri uyu munsi Imana yongeye kunyemerera ko nongera kuza ngo twongere tuganire. Ndabahaye ikaze kuri My Family Niyonkuru TV, nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza kandi mukomeje kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Kuri uyu munsi nongeye kugaruka ngo twongere tuganire, shaka tuganira uyu munsi wa none ku ngo n'imiryango, ariko uyu munsi nzanywe n'abadamu canke abakobwa bari mu bigero vyo kurushinga. Iyi nama irabaraba kuko ni ingenzi. Bisa nkaho nzanye impanuro ku badamu bubatse no kuri aba bakobwa bariko baritegura kuza kurushinga. Rero munyemerere mbahe kaze mw'izina rya Yesu, ariko reka tubanze dusome amajambo y'Imana, hanyuma ndaje tuganire akanya gatoyi cane n'amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo c'uwitwa Nehemiya. Amen. Ni igitabo ca Nehemiya, ni muri kiriya gice ca kabiri. Imana ishimwe cane. Ndasoma mpereye kuri uriya murongo wa 17. Niyo majambo ari nko kuri teme ya kino kiyago canke kino kiganiro c'ingo n'imiryango. Niyo majambo Imana yashize ku mutima wanje, kuko muri make ku mwana w'umuntu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Jewe ndagomba kuba ku rugo neza, ariko Satani ntabwo avyemera. Ariko nubwo Satani atabishaka canke Satani atabinezererewe, ariko ku Mana birashoboka. Vyose biva ku Mana, kandi Imana niyo ibasha gutuma bikunda. Dusome ijambo ry'Imana, ariko ntarasoma mbanze nongere ndagutumirire, genda wongere udushigikire. Kuri wewe utarafyonda subscribe, ni telefone yawe uri mu Congereza, ariko kubi telefone zabo ziri mu Gifaransa baza gusanga handitse sabone. Genda rero mukore kuri ayo majambo, hanyuma mukore no kuri kariya kantu umengo nakazogera, kugira ngo dushize ko video izahore bashikira. Turabifurije rero ibihe byiza, kandi tubashimire kuba maze kudushigikira, abatwandikira muri commentaire badutera ivyumviro. Mwese Yesu nakomeze kubahezagira, kandi Imana ikomeze kubitaho, kandi ndasuye kubipfuriza ko Yesu yobubakira ingo nziza zizira umuryano n'imivurungano. Abatarazubaka nabo ndabipfurije Yesu azabubakire ingo nziza. Yesu abahezagire. Amajambo y'Imana tugiye gusoma rero muri kino gitabo ca Nehemiya ni mu gice ca kabiri uhereye ku murongo wa 17
kugeza kuri uyu murongo wa 20. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. 17 umutwe w'amajambo uravuga ngo umurongo wa 17 uravuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona yo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye, enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. 18 havuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake, nuko bariyungunganya bashirako barubaka ico gikorwa ciza. 19 havuga ngo ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengego bati ivyo mukora n'ibiki, mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise hehe? Yerusalemu. Imana ibahezagire. N'aya majambo y'Imana ngomba ko tuganirako kuri uyu munsi wa none. Sinje ngo tuyaganireko, ariko n'amajambo Imana yampaye yashize ku mutima wanje nka teme y'iki kiganiro c'ingo n'imiryango. Bene data, Imana yo mwijuru nituma vyose bikunda. Imana yo mwijuru nituma bishoboka. Imana yashize ku mutima wanje aya majambo kubera ko uyu munsi wa none turagomba kubaka ingo nziza, ariko Satani akabigwanya, ariko Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Hanyuma ngo Nehemiya ngo abiganira ingene ikiganza ciza c'Imana cabaye kuri we. Arababwira ngo nimuze natwe twubake, kumbura Imana izabana natwe. Hanyuma abiganira ingene Yerusalemu habaye imisaka, aravuga ngo tuve hasi rero. Amen. Niyo mpamvu jewe yatumye nipfuza gushiraho iki kiganiro, kubera ko ndababara iyo mbonye ngo ziriko zisambuka, kandi nzi neza urugo arico kintu ca mbere Imana izabaza abakristo. Urugo nico kintu ntizokubaza aho wasengeye, ntizokubaza abo wasengeye, ntizokubaza izobanza kukubaza urugo rwawe, ingene waruyoboye, abana n'umugore canke abana n'umugabo, ingene wabigenjeje, ingene witwaye mu rugo rwawe. Ivyo nivyo bintu vya mbere Imana izotangura kubaza, kuko bene data, Imana niyo yaremye urugo, niyo yashizeho urugo, niyo yatanguje urugo. Rero uvyumve ko Imana izokubaza ingene wigenje mu rugo rwawe. Rero dukwiye kuba maso kugira ngo tuve hasi tugerageze twubake. Mwene data, urugo ukwiye kubwitondera. Amen. Rero Nehemiya aravuga ngo tuve hasi twubake, kuko Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Bene data, Imana yo mwijuru nituma bikunda, ariko Imana nituma bikunda mu gihe natwe twemeye kuyubaha tukagendana nayo. Yesu abahezagire. Ndabafitiye amakuru rero canke impanuro nje guha aba badamu. Bene data, abadamu turabakunda, ni vyiza, ariko tuvuze ko abadamu bari mu bantu bakunda kuvuga amajambo menshi. Muri ayo majambo menshi muze murabayo muvuga imbere y'abagabo banyu. Amen. Abagabo bari mu bantu badakunda kuvuga amajambo menshi, bakunda kuraba ibikorwa, bitegereza ibikorwa by'umuntu. Amajambo ntacamufasha. Rero wa mudamu we nutaba amaso ngo ukora ibikorwa gusumba amajambo imbere y'umugabo wawe, ntabwo nibaza ko amanota yawe azoba meza. Ico nshaka kuvuga ni iki rero uyu mugoroba? Ni inkuru habaye umugabo umwe yaragize mariage, ararongora. Amaze kugira mariage, hanyuma ibintu biza kuzamba,
aza kufatana n'umuhabara, afatanye n'uwo muhabara nibwo umugore yatanguye kubona ko ibintu bitanguye guhinduka mu rugo, bitanguye guhinduka, arababara, arabura ingene yifata, nta kundi mugabo akomeza yihanganira muri urwo rugo. Umugabo abona ntaco bimutwaye, ahubwo afata ingingo yo kuzana wa muhabara mu rugo rurimwo uwundi mugore. Wa muhabara haje atangura gusuzugura wa mugore ahasanze, amufata nabi, uwo mugore w'isezerano aba nk'umukozi mu rugo mu rugo rwiwe, aba umukozi, akabamesera, gateka ivyo kurya bakarya, kabaha amazi yo koga bakoga. Hanyuma igihe carageze arananirwa pe. Amaze kunanirwa atangura kuza aravuga amajambo menshi, tukana. Mugabo muri uko kuvuga amajambo menshi yegereye umugenzi we aramubaza ngo jewe mu rugo rwanje bimeze uko nkora iki? Wahanuje nawe ntavyaraza, aca agenda abaza nyina ati ma mfise umugenzi wanje kandi turakundana tuyaga twishe, ariko afise ikibazo iki niki mu rugo bimeze uku nuku, mbega yasavye impanuro, mbega tumubwire iki, akora iki kugira ngo urugo rwiwe ntirusenyuke kuko rugeze mu marembera. Umuvyeyi yavuze ngo mwana wanje, ikintu ca mbere akwiye gukora, genda umubwire abumbike amazi mu kanwa, agundike amazi mu kanwa. Ica kabiri, agwize ibikorwa. Ariko parodi inkuru y'umwana isubira inyuma, vyageze igihe bamwaka inkono bagasigara bateka ivyo bibaza ngo azohava baha imiti canke azohava baha ishano, baza barateka inkono yabo. Mugabo umugabo rimwe na rimwe akagacamwo akaza gufungura ku mugore mukuru. Wa mudamu rero yagiye kubaza nyina amubwiye ingene bimeze, amubwira ngo uwo musi umugabo azi ko aza kurya iwe, afata akora ibishoboka vyose, arondera ibintu vyotuma umugabo anezerwa, arondera ikintu cotuma umugabo uwo musi abona ibintu bitandukanye n'ivyo atahora abona, atabona ku muhabara. Ica kabiri, ateka ivyo kurya biryoshe yiyaranje, apfume uwo musi agurana amahera inshuti n'abagenzi, mugabo ateka ivyo kurya vya mbere biryoshe. Ica gatatu, bageze muri vya biro vyo guhimbarizamwo Imana, ndavuga kububatse baranyumva neza, bageze muri mu biro vyo guhimbaza Imana, ndiko ndavuga muri ca cumba c'abubatse c'umugore n'umugabo, bageze muri ca gihe rero bagiye guhimbaza Imana, umugore agerageze arondera amakorasi aryoshe, aririmbira umugabo, amucurarangire kugira ngo wa mugabo abone ko hari itandukaniro, atandukanye na wa muhabara. Kubera iki? Yarabwiye ngo uyu musi abahabara bafise systeme zo gukora ibintu bitandukanye n'aba bagore b'amasezerano, kubera bo baragira mu rugo bakimenyera, yaba amasuku, ntibabe bakikora amasuku, ntibabe bakita abagabo, ntibabe nyene ibintu vyose bakabireka. Rero ngo ivyo biri mu bituma kenshi abagabo baja kwirukira abahabara. Hanyuma amubwira ngo ikirenze ivyo ni ukugundika amazi mu kanwa, mu busobanuro ca gihe umugabo ariko aravuga cane. Kirazira kumwishura, kirazira kuvuga uranuma, hama ugahengera ca gihe ishavu ryaheze, akaba arihuza ukagira ico ubwiye umugabo bivanye n'ivyo ariko aravuga ca gihe, ukamubwira uti kiriya gihe bimeze uku, warandenganije, vyari bimeze uku nuku nuku, atariko uyu musi wa none abadamu ntibaze guca bugufi, atariko we kugira ngo ibintu bize bigende neza yige guca bugufi, kuvuga make, no gukora ibikorwa bizatuma umugabo abona ko hari ikintu afise gitandukanye n'uwo muhabara. Ivyo bizatuma urugo rwiwe rusubira kuba neza. Kuri wewe
uri kuranyumviriza, mbega hari ico utahuyemo, hari ico ukuyemo, wa mukobwa ugomba kuja kuba kuri kuritegura urugo. Ubutaha nashizeho ikiganiro kivuga ngo reka gutegura mariage utarategura urugo. Kuri wewe ugomba kuja kubaka, tegura urugo hakutegura mariage. Banza utegura urugo, ndabisubiyemo, banza utegure urugo hakutegura mariage. Rero wewe wa mudamu wubatse, reka kwisamburirako. Uyu munsi ingo nyinshi zisambuka, abadamu kenshi babura kwihangana, kubera ko nta mugabo numwe birashoboka, ariko pardon, barashobora kuba bariho, nta mugabo numwe afata aje muri sentare avuge ngo ndashaka divorce. Naho baba bariho ni nk'ibice 2%. Ndasubiyemo, nta mugabo aharaja gusaba divorce ngo avane n'umugore. Akeshi hagenda abagore kuko vyabananiye guca bugufi no kwihangana. Ariko wa mudamu nibigushobokera kwihanganira mu rugo, kwihanganira ivyo nyene ukavyihanganira, ejo canke hirya y'ejo urugo rwawe ruzosubira kumera neza. N'ubu mwogenda mu masentare mubiravye, mwosanga imanza ziri mu masentare nyinshi zisaba ama divorce ari abadamu bajaye amadosiye yabo, kubera ko umugabo azana umuhabara, umudamu ati mpa divorce, biramunaniye kwihangana, mpa divorce narinze kwirongorerwa ahandi. Ariko wa mudamu numenya guca bugufi ukihangana, ejo canke hirya y'ejo, hari umugani mu Kirundi uvuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uwo mugabo yafata n'igihabara, ihangana umusengera, atahe umushuriza amazi yoge, umukura ibirato, umuha ikambambiri zo kwambara, wamukura ibirato, umukura amashesheti, ushushe utuzi, ugenda umwoze, uzurabe kwejo bitazogenda neza. Mugu uyu munsi abadamu benshi birabananira, vyarase, sinzi ikibazo aho kiri, ariko yari inama ndiko ndakubwira, yari impanuro ndiko ndaguha. Imana idufashe cyane. Amen. Igikerengo cyariko gitaragurika mu nzira, hanyuma umugabo mwahaciye ngo arafata umugere, ngo ashiburira nkariya, kigwa ku nkombe, ariko kiguye ku nkombe kidumbukira mu mazi, kica kirava ngo go. Mu yandi maja cavuze ngo birababaza ariko birihutisha. Birababaza ariko birihutisha. Bantu b'Imana, nukuri pe, ntaco tuzireguza. Yesu yavuze ngo nitwikorere umusaraba tumukurikire. Umusaraba rero ugomba kwikorera nizo ntambara umubona mu rugo zica hirya no hino. Rero uwo musaraba nukunanira kwikorera ugacuza gusaba divorce, urananiwe, waratsinzwe. Ndakugira inama rero uyu munsi mudamu, erega nta kidashoboka, ihangane, usenga Imana, ukomeze kubaha Imana, uzurabe ko Yesu atazobigenza neza. Ariko uyu munsi abadamu twarabuze kwihangana, kandi ugasanga uyu munsi abakobwa bariko barazinukwa kubaka ingo, ariko bivuye ku nyifato z'abababanjirije, vyabananiye kwihangana, kona ngo n'uwagiye kubaka hirya y'ejo ararusambuye. None je nza kurondera yiki? Yani abakobwa bakabivyihebe, bakabibirara, bakaja gusambana mu gahinga, hama bakitahira mu mazu yabo. Mwibaza abo batwara abagabo b'abandi ko ari bande? Sabo batinya kuja kubaka ingo, bahavuga ati co ndonka nzogenda ndagisume hama nitahire, ntawuza kuntera induru, ntawuza kuntera urwaserera. Wibaza ko ari bande batwara abagabo? Nabo nyene bariko batinya kubaka, barabitinya. Mugabo wa mugabo uvuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu, n'ubundi ni hahandi. Amen. Ariko nimba wanyumvise neza, nagusaba ngo ihangane,
nta joro ridaca, n'iryo kuri Nowa ryaragize gute, ryarakeye. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza, tuzosubira ubutaha Yesu nabitwemerera, amen.